rero turagiye gusoma mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Abaroma igice cya 6. Igice cya 6 turasoma guhera ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 11. Haleluya. Ijambo tugiye kuganirako ni ijambo rivuga ngo kubanaho na Kristo Yesu. Haleluya. Vivre avec Christ. Uyu ni wo muhamagaro dufise twese. Hashobora kubaho imihamagaro itandukanye, ariko hari umuhamagaro duhurirako. Twahamagariwe kuba umwe na Kristo Yesu. Amen. Niko Pawulo abwira abikorino mu cete cya mbere yabandikiye igice cya mbere ku murongo w'9. Duhamagarirwa kubaho ubuzima burimo ubumwe na Kristo Yesu. Nico gituma iri jambo tugiye kuganirako ijambo rivuga ngo kubanaho na Kristo Yesu. Ngo kubanaho harimo ijambo kubaho. Haleluya. Ariko ntitubaho twenyine nk'abakristo, ariko tubanaho. Amen. Ubuzima turiko turabamwo turi kumwe na Kristo Yesu. Mbega Kristo twomwinjiza muri vyose. Haleluya. Birashoboka ko tubanaho na Kristo tukamwinjiza mu buzima bwacu bwose. Murongo wa 5 gushika ku murongo wa 11 haravuga ngo ko twakoranijwe nawe n'igishushanyo cy'urupfu rwiwe, tuzokoranywa nawe n'icukuzuka kwiwe naco. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'icaha uhindurwe ubusa, nitwame tujakariye icaha. Murongo w'indwi, kuko uwapfuye abatsindanishirijwe icaha. Ariko ko twapfanye na Kristo, twizera yuko tuzobanaho nawe. Kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka mu bapfuye atagipfa, urupfu rutakimuganza. Uko gupfa yapfuye niho yapfuye rimwe ku caha, ariko ko ariho ari uw'Imana. Haleluya. 11, mube ariko namwe mwiyumvira ko mwapfiye ku caha, ariko ko muriho muri ab'Imana muri Kristo Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Rero iri jambo rivuga kubanaho na Kristo Yesu ni jambo ryanyenerwa nk'uko natanguye ndabivuga. Rero turiko turavuga kubanaho na Kristo Yesu, tugerageza kwiyumvira mbega twobanaho na Kristo Yesu gute? Ico nico kibazo kumbure gishobora kuvyuka ubwa mbere. Hama ngarutse mu majambo nasomye ku murongo wa 6 ngo kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe. Haleluya. Imvugo Pawulo akoresha mwaya majambo ni imvugo dusanzwe twumva kandi dukoresha, kuko uko mwavyumvise baravugamo icaha, baravugamo urupfu, baravuga kuzuka kwa Kristo Yesu. Ayo n'amajambo dusanzwe tumenyereye. Ariko nakunze iri jambo Pawulo ashiramwo nk'usozera ngo ariko hari ico tumenya muri ivyo. Haleluya. Sachant que mu bafise amaversion amwamwe y'igifaransa canye comprenons que, nukuvuga ngo harimo la connaissance. Yesu ashimwe. Rero kubanaho na Kristo hariho kumenya na Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Turabizi twese burya kubana n'umuntu, kugiranira imigenderanire n'umuntu, ntibikunda ko imigenderanire y'umuntu n'uwundi yoba myiza igihe aba bantu batazinanye. Haleluya. N'igihe umugore n'umugabo burya bataramenyana neza babaho basekana gusa.
cyo gituma bazokubwira ngo imyaka ya mbere y'urugo ngo hari imyaka yo gusekana, bavuga ngo ni ngahe, ngo ni 5, ariko ivyo si byo twakwakira. Urumva ikibazo gihari, oya si imyaka 5 y'urugo si ugusekana, ariko ahubwo aba bantu ntibaramenyana. Birashoboka ko Monsieur Madamu binjira bazinanye, imyaka 5 ikaba ya sheri shushu atari yo gukubitana imitwe. Haleluya. Ntushobora kubanaho na Kristo mutazinanye, utamuzi. Yesu ashimwe. Rero kubanaho na Kristo ubwa mbere harimo kumenya Kristo Yesu. Haleluya. Harimo kumenya Kristo Yesu. Rero iki nico cyo kwiyumvira ubwa mbere, mbega turazi Kristo, twaramumenye. Dushobora kubanaho na Kristo igihe Kristo Yesu vy'ukuri tutamuzi, igihe tutaramumenya. Haleluya. Twosoma mu cete cya 2 Petero yandikira abera, icete cya 2 Petero yandikiye abera, igice cya mbere ku murongo wa 3 no ku murongo wa 4. Aha mu Baroma igice cya 6 turaza kuhagaruka. Ese madamu ntidusekane. Haleluya. Ariko n'aba bana bose bije natangwe kuvyiga ko mbana n'umukuze. Uwo mukuze twarubahana, ntitwatukana, ntitwajyana. Nza gusanga aranzi nanje nkamumenya. Rero wasanga hari akarimbi ntarenga, nawe hari akarimbi atarenga kuko twari tuzinanye. Haleluya. Rero iyo wamenye Kristo ukaba umuzi neza, birashoboka yuko ubanaho nawe. Igice cya 2 Petero yanditse, igice cya mbere ku murongo wa 3 n'uwa 4, avuga ngo kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana vyose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe ziza. Ku murongo wa 4, ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akaburarugero bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana kamenemere kayo, mumaze guhunga muva mu iborero ryazanywe mu isi no kwipfuza. Yesu ashimwe. Aha rero bavuzemo ibintu bikomeye. Bavuzemo yuko ubushobozi bw'Imana bwaduhaye ubuzima, bwaduhaye ivy'ubugingo. Abera dufise ivy'ubugingo, tout ce qui contribue à la vie. Beneda, Imana ntiyadutaye mu kaga, il a tout donné. Yesu ashimwe. Dufise vyose kugira ngo tubeho. Amina. Rero ngibi ngo twabihawe n'ubushobozi bw'ubumana, ngo ubushobozi bwaduhaye ivy'ubugingo buduha n'ivyo kubaha Imana. Mu Kirundi bavuga ngo so akwanga kuraga ivyamunaniye, mugabo Imana ntiyadusavye ivyayinaniye. Nitugomba ko ibidashoboka, kuko Bibiliya ivuga ngo ivyo kubaha Imana avantu twarabihawe, turabifise, tutabirimwo ikibazo cohigirwa ahandi, mugabo ivyo kubaha Imana birihe? Biri muri twebwe. Rero turiko tugenda gute? Rero ngivyo twarabihawe, ariko rero ico shaka ngo ducaka karongo twabihawe par quel moyen? Twabihawe bivuye he? Ngo tubiheshwa no kumenya neza Kristo Yesu. Kumenya neza Kristo Yesu. Mu yandi majambo, ikidusangiza imibereho ya Kristo tukiko turagendana nawe ngaha kw'isi nuko tumumenya. Haleluya. Duhuzwa n'ubuzima, ikiduhuza n'ubuzima bwa Kristo, ikituma tuba mu buzima bwa Kristo, tukagenda uko Kristo agomba, nukumumenya neza.
Yesu ashimwe. No kumumenya neza. Haleluya. Mbega urakunda Yesu? Ndakunda Yesu. Nawe urakunda Yesu. Rero turiko turavuga kubanaho nawe biciye mu kugira gute? Biciye mu kumumenya. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya. Rero aya majambo arakomeye cyane kandi araryoshe. Rero dusubiye aha mu Baroma, Paulo yavuze ico kumenya kuri Kristo Yesu. Ko turumva yuko kugira ngo tubaneho nawe no kumumenya. Turumva yuko ubuzima bwiwe tubuhabwa no kumumenya. Tubugenderamo kubera twamumenye. Yesu ashimwe. Haleluya. Ivyukwera kwiwe ntidushaka kubibamo tutamumenye. Rero Paulo yavuze neza rero ico kumenya icarico. Ku murongo wa 6 ngo kandi Abaroma igice ca 6 umurongo wa 6 ngo kandi tumenye iki. Hari ikintu tumenye. Iriya la découverte. Hari ishurirwa. Hariho umuco. Ngo tumenye iki. Ko yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'icaha uhindurwe ubusa nitwame tujakariye icaha. Shengero, aha hari umumenyi dukeneye. Twakeneye kumenya. Paulo aravuga ati twakoranijwe n'urupfu rwa Kristo Yesu. Turakoranywa no guhambwa kwa Kristo Yesu. Turakoranywa no kuzuka kwa Kristo Yesu. None bihererahe? Uko biri kose hari ikintu cyakoretse ngendegwako. Nuko umuntu wacu wa kera atakiriho. Nakiriho. Rero iyo niyo connaissance dukeneye. Burya mu vyuzi ugomba kumenya yuko wewe wa kera atari wewe uhari muri Kristo Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe. Amina. Umukristo mwiza ni umukristo yashizeho itandukaniro. Kuko iyo turi muri Yesu dukwiye kugira ubumenyi. Dukwiye kumenya yuko hariho ubuzima bushasha ariko hariho n'ubuzima bwa kera. Rero biragoye yuko ubaho ubuzima bw'itandukaniro n'isi igihe utarashiraho itandukaniro rya wewe wa kera na wewe mushasha. Haleluya. Kirumvikana. Ndasubiramo. Nushobora gushiraho ubuzima bw'itandukaniro abandi baraba bakavuga ati uriya muntu afise ico atandukanye ko nabandi igihe utarashiraho itandukaniro rya wewe wa kera na wewe mushasha wo muri Kristo Yesu. Haleluya. Ko Paulo avuga ati mu vyo tuzi dans notre connaissance, mu vyo twakiriye mu bumenyi twahawe hari ico twaronse twamenye nuko hariho umuntu wacu wa kera. Haleluya. Ngo umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo kugira ngo umubiri w'icaha uhindurwe ubusa nitwame tujakariye icaha. Ubundi Kristo yapfuye kuki? Twebwe tuvuga ngo Kristo yapfuye ku caha. Ariko kandi ni nako Bibiliya ivuga. Ariko uri kuraraba Bibiliya ntivuga ngo Kristo yapfuye ku vyaha cyane ngo twe twapfuye ku vyaha. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo yapfuye ku caha. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero Paulo wewe amera nk'uvyagura neza akavuga ngo hariho umuntu wacu wa kera. Kuko Kristo yabambanywe natwe kubw'icaha. Mugabo mwuko kubamba Yesu avuga ngo burya ni habambwe icaha habambwe umuntu. Umuntu wacu wa kera yarabambwe. Mu yandi majambo umuntu wa kera ntagihari. Yesu ashimwe. Beneda, uyu munsi ndashaka kuvuga ati jewe ndi umukristo kubera ivyo nahora nkora kera ubu sivyo ngikora. Ni imvugo yumvikana mugabo itimbitse neza. Ubundi imvugo nziza ni imvugo ivuga ati ndi umukristo kuko ndi umuntu mushasha. Haleluya.
kuko ubundi Yesu yapfuye kuwo wari we kera, yapfuye ku muntu wa kera. Haleluya. Hariho umuntu wawe wa kera, hariho imibereho yawe ya kera, hariho imvugo yawe, hari ukuntu wewe wari umeze. Rero Yesu yapfuye ku kuntu umunyabyaha yari ameze. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu niyaje aviza icyaha, yaje aviza ukuntu umuntu yononekaye, kuko umuntu yononekariye indani. Haleluya. Erega burya nta muntu afata ingingo yo kuba mu byaha. Umuntu akura umuntu akura nyene natirerema nyene mubona kujya nyene. Si ingingo yafashe. Nta muntu akira akabebe yavuze ngo nzoba umusuma. Nta muntu akira akayo yayiyumvira avuga ati burya je nzogwana cyane. Ariko umuntu natirerema nyene abaho tubona ari kujya nyene. Kubera iki? Igihe Adamu yagwa mu cyaha, mwibuke ko Imana yamubwiye ati umunsi wariye kubyo utemerewe ugakora kubyo utemerewe uzopfa. Rero umuntu avukana kamere k'icyaha muri we. Umuntu avuka mu buryo rusange natirerema, muri we hariho imbuto zizana gukora icyaha. Uyu ni wo muntu wa kera. Rero Yesu yapfuye kuri wowe wa kera, kukuntu wari umeze kera. Kuko ibyo twakora by'ibyaha kera zari ingaruka, byari ivyamwa cyane ari rezilita y'ingene tumeze. Shengero twari babi, ariko Yesu yatugiriye neza cyane. Haleluya. Rero ubu nibwo bumenyi dukwiye kugira. Ukwiye kwiraba ukavuga ati burya jewe sindi jewe wa kera. Jewe wa kera si wagihari. Jewe wa kera yabambanywe na Kristo. Ingene nari imeze bya kera, nico gituma Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ibya kera biba bihise, ababaye umuntu mushasha. Uyu muntu ni cyaremwe gisha. Haleluya. Rero iki nico kintu ca mbere two kwandika. Kubanaho na Kristo bijanye n'ubumenyi ufise kuco Kristo Yesu yakoze. Haleluya. Igihe Yesu bamuzanira umugore yasambanye mu butumwa bwiza bwa Kristo, igice 8 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 11, abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe urya mugore bamuzanye bavuze ati umudamu akwiriye gupfa kuko ngo bamuturumburikiye ko ariko agira gute, ariko arasambana. Kandi mu vyagezwe ukoze icaha nk'ico ategezwa kwicishwa amabuye. Yesu ashimwe. Ngo abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe bobo baraba icaha. Haleluya. Ariko Kristo ntiyabona icaha, yabona ahubwo ikiri mu uyu muntu. Haleluya. Yabona ikibimutera, aramubwira ati sinkuciriye urubanza, niwigire ntuzusubire gukora icaha. Ngo abantu babona icaha c'umuntu, ariko Kristo wewe yabona umuntu. Haleluya. Yabona umuntu ashobora kuvamo umuntu muzima. Yesu ashimwe. Arangije amugirira imbabazi. Haleluya. Rero intambuko ya mbere yo kubana na Kristo Yesu, kubanaho na Kristo Yesu duciye mwaya majambo no kumumenya, no kugira ubu bumenyi. Aho wewe wiravye umenya neza uriwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Ugatahura yuko Kristo yapfuye ku muntu wa kera, yapfuye ku wowe wari uri kera. Haleluya. Uyu munsi umuntu mushasha ashobora kubanaho na Kristo Yesu. Haleluya. Ivyo rero iyo wabimenye
birashobora guhindura ingene ubayeho, birashobora guhindura ingene ubona, ingene wibona, n'ingene uvuga, n'ingene ugenda. Haleluya, Yesu ashimwe. Nashaka dusome ikindi uyundi murongo uri mu Banyefeso igice cya 4 murongo wa 20 gushika ku murongo wa 24. Abanyefeso igice cya 4 murongo wa 20 gushika ku murongo wa 24. Yesu ashimwe. Rero twumvise icyo kumenya icyo ari cyo, dukumenya ko uyu munsi ari umuntu mushasha. Yesu ntiyapfuye kuri bya byaha wokwe nimera, kuko bijya byava ku kuntu umeze. Ariko uyu munsi ushobora kugenda neza kuko baronse ubumenyi bw'uko wewe wa kera, Yesu yapfuye kuri wewe wa kera. Haleluya. Ubu ni bwo bumenyi dukeneye. Ariko aha tugomba kubona rero ubwo bumenyi, mbega n'ubumenyi tubukura he? Yesu ashimwe. Turabwumva ubwo ari bwo, ariko none ubwo bumenyi bushobora kuba muri twebwe gute? Amina. Abanyefeso igice cya 4 murongo wa 20 haravuga ngo, ariko mweho ntimwize Kristo mutyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we, nk'uko kuri ko muri Kristo Yesu kuri. Aha harimo ikintu ngo namba mwarumvise Yesu mukigishirizwa hehe? Mukigishirizwa muri we, ngo nk'uko kuri ko muri Kristo Yesu kuri. Rero ubu bumenyi butuma ubanaho na Kristo Yesu ntibuhabwa n'ubwenge bw'umwana w'umuntu. Haleluya. Kuko mu ceti cya mbere cy'Abikorino igice cya mbere ku murongo wa 23 ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwenge bw'Imana ntibwageze yuko ab'isi bazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya Imana. Haleluya. Ngo ubu bumenyi buvuga ku by'urupfu rwa Kristo, bivuga ku bw'ukubambwa k'umuntu wa kera. Yesu ashimwe. Ubu bwenge umuntu ntashobora kubuhabwa n'ubwenge bwiwe. Ubwenge bw'umuntu ntibushobora kugushikana gutahura igikorwa Kristo Yesu yakoze. Haleluya. Kuko Imana ivyo ngo siko yabigeze ku ubwenge bw'abantu bushobora gushikana umuntu kukumenya Imana. Yesu ashimwe. Ariko ubu bwenge buvahe, ubumenyi buvahe? Buva ku kwiga kuri Kristo Yesu. Burya ntidushaka kumenya Yesu tutamwize ko. Uyu munsi tuvuze ngo Kristo yapfuye ku muntu wacu wa kera, bene data, ibi nivyo twiga mu ijambo ry'Imana, nivyigishwa. Rero ikibazo gihari, mbega ni ryari wiga ivyanditswe? Uba mu ijambo ry'Imana ryari? Mbega ubumenyi ufise bw'ivyanditswe n'ubuhe? Bungana gute? Haleluya. Rero ngo namba twarumvise Yesu ngo tukigishirizwa muri we, ngo nk'uko kuri ko muri Yesu kuri. Haleluya. Rero ukumenya Kristo gushaka gutuma tubanaho na Kristo nukumenya kuciye mu kwiga ivyanditswe. Haleluya. Ni kuva mu bwenge bw'umuntu, ni kuva mu bwenge isi itanga, ariko ngo guhwanye n'uko kuri ko muri Kristo Yesu kumeze. Yesu ashimwe. Haleluya. Mbega vyoshoboka yuko biciye mu bwenge umuntu abona ububi bwiwe? Ntibikunda. Burya ubwenge dufise busanzwe ntibushaka kutwereka ububi bwacu, kuko ngo kukuri ko muri Kristo Yesu, aha baratubwira ico kutubwira ku murongo wa 22, ngo namba mwaramwumvise mukigishizwa muri we, ngo nk'uko kuri ko muri Kristo Yesu kuri, kubabwira ku vy'ingeso zanyu za kera,
ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza k'uruhendo. Yesu ashimwe. Haleluya. Kumenya k'ukuri, kumenya ukuri ko muri Kristo Yesu niko gushobora gutuma twiyambura ingeso za kera. Haleluya. Mu bwenge bwawe nushaka kwiyambura ingeso za kera, mu bumenyi wahawe ku ishure hirya na hino nushobora kwiyambura ingeso za kera. Ingeso za kera tuziyambura kuko twahishuriwe. Haleluya. Kuko ukuri ko muri Kristo Yesu bavuga ngo nk'uko kuri. Ukuri ko muri Kristo Yesu kuri gute? Ukuri ko muri Kristo Yesu gushingiye ku mbabazi. Haleluya. Mu kuri kwa Kristo hariyo imbabazi, hariyo urukundo. Ugico hindura umuntu si ubwenge, duhindurwa n'imbabazi, duhindurwa n'urukundo. Yesu ashimwe. Rero izi mbabazi n'uru rukundo nta kindi kibiduha, tubihabwa na mpwemu w'Imana. Tubihabwa na mpwemu w'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Uya mudamu bazanye ariko arasambana, Yesu amurungitse yamubwiye ati niwigire ntuzusubire gukora icyaha. Mbega uyu mudamu yoba yarasubiye gukora icyaha ku baseranguzi? Umudamu yarahindutse, ntiyasubiye gukora icyaha. Ariko wiyumviriye icyatumye adasubira mu byaha uyu mudamu nk'umuntu yari yahuye na Yesu, si uko Yesu yamubwiye ngo ntuzusubire gukora icyaha. Yesu yarahinduye uyu mugore. Niki cyahinduye uyu mugore? Imbabazi Yesu yamugiriye n'urukundo Yesu yamweretse ntibyamusize uko ari, byaramuhinduye. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero abantu bakuze, abantu babaye hirya no hino, abantu bize amashure, bafise amadiplome, bagendagenze, bafise ubwenge bukora neza, biragoye yuko baca bugufi, ntibikunda. Ariko igituma umuntu aca bugufi nuko yaronse ukundi kumenya. Ukumenya kuvuye he? Kuvuye mu mbabazi. Haleluya. Kuvuye mu mbabazi. Ngo hariho ukuri ko muri Kristo Yesu, ngo hariho ukuntu kumeze, uku kunyegejemo imbabazi, kunyegejemo urukundo. Haleluya. Rero izi mbabazi zahishuwe muri wewe, urukundo rw'Imana rugahishurwa muri wewe, ucuhinduka. Ucuhinduka. Uyu mudamu ntiyavuye mu byaha kwa Yesu yavuze ati ntugacumure kandi. Ariko Yesu yarahinduye uyu mudamu. Yaramuhinduye. Kuko abaje bashingiye ku cyaha. Ariko Yesu wewe yarazi ikibazo aho kiri. Akabijya ka Yesu kari mu mbabazi, kari mu rukundo. Haleluya. Iyo Yesu yakugaragarije urukundo, iyo Yesu yakugaragarije imbabazi, ntusigara uko waruye. Uronka urundi bwenge. Hari ishurirwa rya mpwemu riza muri wewe. Hari ukundi kumenya Yesu kuza muri wewe, kugahindura imibereho yawe. Beneda, nta kintu cari kudutandukanya n'ingeso za kera. Nta na kimwe. Nta kintu cari kudutandukanya n'ivyaha vya kera. Nta kintu cari kudutandukanya n'uyu muntu wa kera ngabozwa no kwifuza k'uruhendo. Nta na kimwe. Haleluya. Nta muntu yari kutwigisha, nta muntu yari kutwemeza. Ariko imbabazi za Kristo n'urukundo rwa Kristo byarahishuye. Byarahishuye kumenya Imana, bihishuye kumenya Kristo Yesu. Turangije tugira gute? Turahinduka. Turahinduka. Nkuko navuze, nta muntu afata ingingo yo kuja mu vyaha. Umuntu avukira mu vyaha akaba mu vyaha.
ni nk'uko burya ata muntu yovuga ngo kenshi hari igihe ubwira umuntu ati uraza kwa Yesu ibyawe bizogenda neza, ati ndarindiriye nzoheba itabi nzocanza. Oya, wewe uzi ufise itabi, uzana n'akaboregwe kawe, uzana n'ubusambanyi bwawe, uzana n'ubugizi bwa nabi bwawe, ukabanza ukumva ku mbabazi za Yesu, ukabanza ukumva ku rukundo rwa Yesu, wewe nyene ukabanza ukarengerwa, ugaca utangwa kuvuga ati ndahevye vyose, ndahevye vyose. Hama abakuzi bakavuga ngo mbega arakijijwe canye n'umueskro, arakijijwe canye ariko arinyegeza. Uyu munsi hari abantu bataremera ko dukijijwe, baracabaririkiza ati mbega hari ahantu ari bimeze gute, baracakekeranya. Ariko wene twarakijijwe. Haleluya. Ni igiki cyaduhinduye? Ni ubwenge bwavuye mu mbabazi. Burya mu mbabazi za Kristo harimo kumenya, harimo ubwenge, harimo transformation, harimo guhinduka. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero uku kumenya gutuma dushobora kubanaho na Kristo Yesu, si ukumenya kuvuye mu by'ubwenge bwawe, si ukumenya kuvuye ahandi, ni ukumenya kuvuye mu kuri kwa Kristo uko kuri. Ukuri kwa Kristo uko kuri kuvuga imbabazi, kuvuga urukundo. Ivyo nivyo bishaka gutuma umuntu akomeye, umuntu atakogwako, umuntu yarateye ubwoba vy'ukuri atangura kugaragara ari kararira. Bamubaza ati ari kararira uri kurizwa niki? Nibutse ivyo nakoze. Haleluya. Dukomere umwami wacu amashi. Haleluya. Haleluya. Aha nasomye mu Banyefeso gice ca 4 ku murongo wa 22 havuga ngo kubabwira ku vy'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuzo k'uruhendo. Murongo wa 23 mugahinduka basha mu mpemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana, mu kugororoka no mu kwera kukuri. Mpemu w'Imana afise ingene ahishura, afise ingene ahishura muri Yesu muri twebwe, akamuhishura mu mpemu y'ubwenge bwacu. Hari mpemu w'Imana ahishura Kristo mu mpemu y'ubwenge bwacu, ahishura Yesu muri twebwe, ngo tugahinduka basha. Haleluya. Ngo tukiyambura wa muntu wa kera tukambara umuntu mushasha. Twambaye Kristo Yesu. Ngira mugenzi ati wambaye Kristo Yesu. Twambaye Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe. Bugiye umuntu mubona asigaye atinya icyaha, akaba asigaye yanga icyaha, ni kwera yambaye Kristo. Hari umwambaro yambuye, hari umwambaro w'icyaha yari yambaye, hari umwambaro w'umuntu wa kera yari yambaye. Rero yiyambuye umuntu wa kera, yambara umuntu mushasha, yambara Kristo Yesu. Haleluya. Rero kubanaho na Kristo bizanana no kumenya Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Turavyumva. Imana ibahezagire. Yesu ashimwe. Dusubire muri ca gisomwa cacu. Paulo iyo amaze kuvuga ngo hari ico twamenye, hari ukuntu aheraheza mu iki gisomwa. Nanje niko nagomba guheraheza. Twahejeje ku murongo wa 11 ku murongo wa 12 avuga ngo none rero. Haleluya. None rero icyaha kikabe kunganji mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ivyo yifuza. 13
kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu gikoreshwe no kugabitsanya, ariko mwishikanire Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Yesu ashimwe. 14, icyaha ntikizobaganza, kuko mutaganzwa n'ibyagezwe, ariko muganzwa n'ubuntu. Ari amajambo amwe nshaka ko dusohoramo, kuko kubanaho na Kristo bizanana no kumumenya, ariko kandi ikindi ngomba gusozerera ko bizanana no gufata ingingo yo kubaho ubuzima bwiwe. Yesu ashimwe. Kumenya ntibihagije gusa, ariko ingingo ugenda ufata zo kubaho ubuzima bwiwe nizo zishobora gutuma abantu bakubonye bavuga ati uriya muntu vy'ukuri, haleluya, imibereho yiwe igaragaramo Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe. Raba amajambo bakoreshe ngo noneho icyaha nikikabe kunganje mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ivyo yifuza. 13 ngo kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu. Wumva ari nde babuza guha icyaha umubiri wiwe? Ngo ntimugahe. Kudaha icyaha umubiri ni igikorwa cyande, ni igikorwa cyajewe na wewe. Bene hari iby'Imana yakoze, ariko ubutumwa bubabwira yuko uyu munsi ataco dukwiye gukora, buba buriko buradusubiza inyuma. Kuko Paulo arabwira ati ntimugahe icyaha imibiri yanyu. Iyi niyo responsabilité yawe. Tidwatangaje tegeza gufata ingingo yo kutazosubira guha icyaha umubiri wawe. Iyo ngingo niwe uyifata. Ngo nimugahe icyaha imibiri yanyu gikoreshwe no kugabitanya, ngo ariko mwishikanire Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye. Ninde yishikanira Imana? Ni mama wawe agushikana? Ni pastor agushikana? Ni wewe wishikanira Imana nk'umuzuke yavuye mu bapfuye. Ni igikorwa cyawe kudaha icyaha umubiri wawe, kugenda wishikana imbere y'Imana ni igikorwa cyawe. Haleluya. Ari ikindi bavuze ngo mwishikanire Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana. Umubiri wawe ni wewe uha Imana ngo ukoreshwe no kugororoka. Haleluya. Yesu ashimwe. Beneda, ikintu cya mbere novuga, ibintu by'impwemu birigwa. Yesu ashimwe. Birigwa. Burya ntibikugwa ko gutyo. Uyu munsi turacumukura turondera amahera, kandi Imana ishimwe turayaronka. Turacumukura turondera ibintu byiza, kandi turabironka. Ariko rero Bibiliya irakenera yuko n'ivy'impwemu tubicumukuriramo, tubirondera. Yesu ashimwe. Tugomba kurondera n'ivy'impwemu. Haleluya. Kuko ivy'impwemu umukristo aravyiga kandi agakura muri vyo. Rero ikigaragaza ko umukristo yakuze mu vy'impwemu n'ingingo agenda arafata ku munsi ku munsi. Rero kubanaho na Kristo n'ingingo ufata. Haleluya. Rero iyo ngingo ufata ni igenda igaragaza ko umukristo ariko aragenda akura. Yesu ashimwe. Haleluya. Twosoma Abikolosayi igice cya 3. Abikolosayi igice cya 3. Abikolosayi igice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4. Ngo kuko
mwarapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe hamwe na Kristo mu Mana. Kane, Kristo niwe bugingo bwacu. Niyerekanwa, namwe muzoca mwerekanwa muri kumwe nawe mu bwiza. Umurongo nkunda aha ni umurongo uvuga ngo Kristo niwe bugingo bwacu. Yesu ashimwe. Haleluya. Kristo niwe buzima bwacu. Rero birashoboka ko tubanaho na Yesu kuko ngo Kristo niwe buzima bwacu. Bisigura iki? Ubundi ubukristo buvuka buva mu byo Yesu yakoze. Umukristo avuka ava mu cyo Kristo Yesu yakoze. Mu yandi majambo ubuzima dufise buva mu cyo Yesu yakoze. Ubuzima bwa Kristo ntibuva mu maji aryoshe. Ko ari igihe umuntu anywa akaguma avuga ati ndabayeho. Oya. Ubuzima bw'Imana ntibuva mu kurya neza. Ubuzima bw'Imana ntibuva mu kwambara neza. Ariko nimuhave mumbwira ngo urabikeneye, nivyo ndabikeneye. Ariko ubuzima bw'Imana buva mu cyo Yesu yakoze. Buva mu rupfu rwa Kristo. Buva mu kuzuka kwa Kristo. Aho niho hava ubuzima bw'Imana muri twebwe. Ico gituma no Paulo avuga ati Kristo niwe bugingo bwacu. Kristo niwe buzima bwacu. Haleluya. Rero ico ngomba kuvuga, nimba ubuzima dufise, nimba Kristo ariwe buzima bwacu, mbega Kristo mwumva byaramworoheye? Kristo bene data ntivyamworoheye. Haleluya. Mu gikorwa yakoze havuyemo ubuzima. Ariko muri Yesaya igice cya 53 umurongo wa 11, Yesaya ariko arabona imibabaro ya Kristo, yageze avugishwa avuga ati mu bise vya Kristo, mu bise vyiwe hazovamwo ubugingo. Ngo Kristo imibabaro yagize ni imibabaro igereranywa n'ibise. Abagabo aho baravyumva gusa, mbwa abadamu barabitahura. Umudamu yahuye n'igise avayo avuga ati Mana yanje, Mana yanje. Ariko kandi igise abadamu burya bakigereranya no kuva ku mfiro. Benshi akubwira ati narapfuye ngira gute ndazuka. Shengero nushobora kubanaho na Kristo Yesu igihe ugomba kubaho samaji jigugwa mahera. Ubwo ubuzima bwa Kristo bwavuye mu rupfu. Ariko wewe ugomba unywe ji wibere no mu cyaha ngo uri umukristo. Ntibijana. Ugomba kwirira neza, uce wiryamira, hama ucuza mu ishengero bavuza abakristo nawe uce winjiramo. Nurimwo. Shengero uyu munsi hari ubutumwa bwovuga ngo biroroshe. Haleluya. Kandi nivyo burya Yesu avuga ngo ivyagezwe vyiwe ntibigora. Yesu ashimwe. Ariko hari ico bigusaba. Hari ico bigusaba. Nibinyerera si balansoire. Mu bise havuye mu buzima. Ariko wewe ukeneye kwinywera no kwibera mu vyaha, ngo yarampenze, ngo sinari ndabizi, ngo nagiye mu cyumba. Oya. Shengero ry'Imana, kubanaho na Kristo harimo decision, harimo ingingo, harimo ingingo ufata. Haleluya. Kuko Kristo niwe buzima bwacu. Ubwo buzima bwabonetse buvuye mu rupfu rwiwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero ico nkunda, burya Imana ntidusaba ivyo itaduhaye. Ico Imana uyu munsi igusaba kuyumvira. Haleluya. Ijambo ry'Imana avuga ngo Imana niyo ishira muri twebwe kugira gute? Gushaka no gukunda ivyo Imana ishaka. Imana nikeneye kuzana bishasha. Nta bishasha twozana. Harigo umuntu azayiruka ngo nahishuriwe.
nta bishasha wazanye. We wabonye ibyo usabwa, ubona ibyo Imana yashize muri wewe, ubona aho Imana igutumye, ubona ingene wo kwifata, mugabo ni Imana ibishira muri wewe. Haleluya. Rero ikibazo ntitwumvira. Yesu ashimwe. Rero izi ngingo zo kubanaho na Kristo si ingingo zo kuja kuzana ibindi bintu. Ivya Kristo biriho, biratunganye, nibizima. Nibizima. Cyo gituma avuga ngo ivyagezwe vyanje nibigoye. Il a tout fait. Biri disponible. Biri ngaho. Wewe ico ubuze nukugenda wumvira. Umvira. Sivyo none. Haleluya. Imana nishira muri wewe gushaka no gukunda ibiyihimbara. Ngo Imana igusaba ubugombe bwayo, amen, mtayaguhaye n'ubushobozi bwo gushitsa. Dukeneye kumvira. Dukeneye gusenga cyane. Dukeneye kuba mu ijambo. Dukeneye kuba ahantu dutegwa intege. Dukeneye kwitaho iby'ubwami bw'Imana kugira ngo tubishitse. Haleluya. Dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Erega bene da, jewe ndibuka igikorane cya mbere nagiyemo muri Vivante. Umusore twavanye yarakijijwe, dutashe twinje muri bisi amabibiriya. Nama niyumvira none yayimaye exprès, yarazi ko ndiko ndavyinjiramwo, cyane yarazi ko ndi umukizwa wa kera. Ariko nariko ndahiga Imana vraiment, nari mfise inyota. Ariko bantu b'Imana iyo bibiriya bari umutwaro. Mugonda avuga ati namba uyu muhungu yampimye sindabizi, mbwa je ndayigumya tu. Shaka kuvuga iki? Ivy'Imana bene data tugomba kubifatamo ingingo. Burya niyo wakijijwe no gutwara bibiriya habona n'ingingo. Aka kararemereye. Aka. Ucakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Kugira ngo uzugafate gutya. Ya, n'urugamba. Sinokubwira tuvuye muri bisi, ariko yigana n'undi muntu yayimpaye, yirabira nka hariya nanje ndayifise. Avuga ati none ndayishira hegaye. Ndayumira ko icumu yakirabira. Mugabo nanje ndinda afata ingingo. Beneda ntivyizana, c'est pas sorcier. Urashobora kuba mu ishengero Yesu akazorinda apfa uri mu vyaha ukaja mu muriro. Haleluya. Ariko nimba ukene ko Yesu azogusanga amahoro, ukabana hana amahoro, ukabaho ubuzima budashira, hariho ingingo ufata wewe. Ushobora kuvyanga mugabo hari ingingo ufata. No kuja guhiga amahera ni ingingo ufata. No kugaburira umwana ni ingingo. Hari abagabo batagaburira abana. Ni ingingo ufata. Ikintu cyose ni ingingo ufata. None ivyo ubwami ni byandaritse ngaho bitari mu rutonde. Oya kame. Tugaruke twiyumvire neza. Mbwira mugenza wati ufata ingingo yo kubanaho na Kristo Yesu. Gute umuntu ashaka kumara imyaka 5 muri mwishengera ata bibiriya agira. Aha n'abantu bicaye ngaho batagira amabibiriya. Kandi tuzi ko bakijijwe. Utomubwira ngo nukijijwe yoca gukubita ikofi. Mugabo umwaka urahera ata bibiriya afise. Abadasoma bibiriya muduzi biganza. Oya ni alamiyab. Tugire gutya. Muzirondere frere. Ni benshi. Bamwe batera isoni. Ni gutera isoni. Eka ngeza habe. Dukomere Imana amashyi. Reka tuvyaguruke. Haleluya. Yesu umwinjije mu vyo wambara. Umwinjize mu vyo urya. Umwinjize mu bo mugendana. Umwinjize mu rugo rwawe. Umwinjize mu kazi kawe. Umwinjize mu bikwerekeye vyose.
biva mu kugenda umenya ukuri ko muri we, biva mu kugenda ufata ingingo. Umwami abahezagire. Reka uduze ibiganza byawe umubwira ati ndagukunda Yesu. Ati warakoze cyane. Senga mubwira ati warakoze cyane. Merci Jésus. Tiwemeye kubabara. Isengere, senga. Senga. Urupfu rwiwe ngo rwagaraga ngo rwari rumeze nk'ibise. Yarababaye cyane kugira ngo wowe uronke ubuzima. Mubwira ati ndagomba kukumenya Yesu. Ati ndagomba kuguhishurirwa Yesu. Ndagomba kugenda ngutahura cyane. Mubwira ati ndagomba kugenda amenya ivyo ushaka. Ndagomba kugenda amenya aho ngomba. Ndagomba kugenda amenya aho ndungika. Umubwira ati ndakwihaye. Ati ndaguhaye umubiri wanje. Ndaguhaye intege nke zanje. Ndaguhaye byose. Unyambike inkomezi Yesu. Unkomeze umbohora unyize Yesu. Senga. Ereka umutima wawe Yesu. Ntihagire ikindi umwereka, mwereka umutima wawe. Icakeneye n'umutima wawe gusa. Wakoze Yesu. Merci Seigneur. Gendera umuntu wese ari hano. Umwuzuze muhemu wawe. Umwuzuze umunezero. Umwuzuze inkomezi. Umwuzuze ishaka ryawe. Umwuzuze amagara meza. Umwuzuze inkomezi. Umwuzuze mwami kugenda abana nawe. Umwuzuze kugenda afata ingingo zikwanye n'ivyo ugomba. Reka dukomere umwami wacu amashi menshi. Haleluya. Rero Imana ibahezagire. Aho turi mu mihana dusenge cyane. Haleluya. Kandi tube mu ijambo bizoshoboka. Muhezagirwe mugende amahoro. Murakoze cyane.